Ndasubiye kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese adukurikiye muri uyu mwanya aherereye. N'umwanya w'andi makuru hagezweho bandanya kuvugwa cane kuri uyu munsi wa kabiri turi kw'itariki ya 19 Nyakanga 2023. Hari inkuru idasanzwe rero tugire tubashikirize n'ubundi kubirabana agateka kazina muntu hamwe n'umutekano, ariko kandi bifise aho bihurikiye n'ubutungane. Ntuze gucikwa araza kumenya ivyabereye mu gisagara ca Bujumbura muri BSR. Byose rero ntuze kubicikwa mu kanya gato. Reka ntangure aya makuru baramutsa kandi mbakaza mwoba muherereye hose. Ndazi ko mudukurikira muri henshi hatandukanye mu Burundi, mu bihugu bibanyi, ku mugabane wa Afurika no ku yindi migabane ya kure. Mwese ndabahaye kazi kandi ntimucikwe. Hari amagorwa y'ababohewe muri BSR bariko batabaza bavuga ko hari abahatswe gupfa. Nijoro rero hari ubutumwa bw'abafungiye muri BSR Bujumbura bitabarije mu gihe bariko baranyagirwa tagitabara. Ubutumwa bwabo buvuga amagorwa, agasuzuguro n'akarenganyo barimwo. Ngibi bikuru biri mu butumwa bwabo nivyo tugiye kubashikiriza. Fyonda kuri subscribe canke s'abonner niba utari wafyondako. BSR Sibohero hari ubusho buto cane aho abapolisi bashira umuntu bikeka ko icaha bakamusambisha bagaca banyarutsa kumurungika muri parike. Muri parike babonye hari ibimenyetso bikomeye ko uwo muntu yakoze icaha baca bamurungika mw'ibohero canke muri prison mu kurindira ko uwo muntu aburana imbere y'abacamanza. Muvyumve neza, ufungiye muri BSR nta caha aba aragira. Uko ibintu vyifashe muri BSR muri kino gihe na kamaramaza watanze ubwo butumwa avuga ko afungiye abantu boba bashika 700 bari mu twumba dutandatu duto cane. Avuga kandi ko abafunzwe batanashobora no gukwirwa muri utwo twumba, ari nayo mpamvu hariho benshi barara mu kibuga. Abo rero nibo imvura ya nijoro yanyagiye gushika irinde ica atagitabara. Abandi benshi bamaze gufungirwa muri BSR barashinga intahe ingene ari habi. Ati utwumba dutoya twuzuye imibu n'ibihere ku buryo kurara hanze ariyo mahirwe kurusha kurara mu cumba. Abifise batanga ibiturire ku bapolisi kugira babareke birarire mu kibuga, ariko ivyo biha mu gihe abafunzwe bataba ari benshi kandi hakaba atari mu mvura. Hari abavuga ko bavuye baca baragwara malaria ikomeye kubera iyo mibu. Ubuzima bubi cane muri BSR, abafunzwe baguma bahapfira. Kubera BSR atari ibohero nta na kimwe kiriyo giteguwe co kubesha abahafungiwe. Bamaze kugera ku 700 ho birumvikana ko ibara riba riguye. Gufungura muri BSR ni ikibazo mu gihe ufunzwe ataronse umugemurira canke ngo abe afise udufaranga kuri we two gutuma ko ico afungura. Ejo haheze rero ngo hari abagira neza bahazanye imfungurwa. Umve uko vyagenze nk'uko uriyo yabishikirije. Uyu munsi habaye akajagari mu gihe hari abagira neza bari bazanye imfungurwa kubera ubwinshi bw'abantu barwaniye izo mfungurwa baziryana ivyondo n'umucanga vyo hasi. Haje abapolisi gutabara abantu bakubiswe kugera naho abapolisi babasiga imfungurwa. Muri ubwo buzima butoroshe hari abafunzwe bagoma bapfira muri BSR, ariko uwuhatwara ni komiseri Jacques Nijimbere ntaco aratangaza nta nico bimubwiye. Ufunzwe akaba yandika ati abafunzwe batagira dosiye baheze bapfira hano hantu. Mu mpera z'ukumunani hapfuye 2, mu kwa kabiri uheze hasohowe indembe 2 zidahema, ku wa kane hapfuye 1, ku wa gatanu uwundi yapfiriye muri toilette, ku wa gatandatu hari uwaguye bukumbi ariko ava indara agerageza kuja kuryama imbere y'akaryango dusohokeramwo. Hari na 2 bapfuye ejo, ubwo hari kuwa Mungu. Tubundiko ndandika hari ku munsi w'ejo kuwa mbere hariho 4 b'indembe bashobora kurara bapfuye. Umwe wewe nta gihema, abandi bahema akakure kubera n'imvura iriko iratunyagirira kuri terre. Mu ncamake mu ndwi iheze abafunzwe 7 barashobora kuba barapfiriye muri BSR. Biramenyekana ko zino ndembe 4 zaraye zirusivye. Ibintu rero vyifashe gutyo mu gihe abatwara BSR ataco bibabwiye. Komiseri Jacques Nijimbere yoba abwira abanyororo batagira dosiye ko bazopfa kamwe gushika bose haheze. Uwatanze rero ayo makuru akaba yandanije agira ati ijambo ryamabaje no munsi ni igihe nyumba kumwe wagashuye hamagaye abanyororo ngo begereze
abaravye hafi y'umuryango kugira abapolisi bacunze agasho babimenyeshe hejuru nk'uko bahora babigira, ariko abapolisi bose bahuriye ku ijambo rimwe ngo nibapfa ejo bazohambwa, ngo meri ya Bujumbura izobahamba. None vy'ukuri ubutegetsi bwoba buzi bino bintu vy'iyicarubozo? N'ubu iyi saha ngo muri aka kanya izo ndembe ziriko zinyagirwa kuri tere, sekirite ntaco yakoze, umwe wewe nta gihema ashobora no kuba yamaze gucikana muri iyi mvura. Nimudutangira ubutumwa hashoboka baturenganure bongere barekure aba bana boye kwicwa n'inzara mu gihugu cari kijejwe kubafasha. Komiseri wa BSR ubwiwe niwe yivugiye ko bazoza baraja guhamba kamwe kamwe mpaka bose bahere bishwe n'inzara, imvura n'imbeho. Nukuri dutabarize turabe ko boronka ubufasha muri iri joro, ama bongere babwire Karwika biyita abasekirite bareke kuza barakubita bongera bahohotera abantu. Uwitwa Butoyi arabizi nivyo yiriwemwo, ariko kuko hari izindi nguvu batazi iyo ziva ararengerwa. Dufashe ndakwinginze. Umwe rero yoba yandikiye Pacifique Ninahazwe amusaba ko iyo mutabariza. Hari akarenganyo rero katagira izina muri BCR. Aho muri BCR hapfungiye imirwi ibiri y'abantu. Umurwi wa mbere ugizwe n'abafunzwe batagira dosiye, no kuvuga abafunzwe batanditswe na hamwe. Benshi muri bo ni abana bakurwa mw'ibarabara, abandi ni abantu bagenda barafatwa mu mikwa bitandukanye y'igipolisi. Muri abo batagira dosiye harimwo benshi usanga bafashwe n'imbonerakure, ugasanga ni nk'abamekanisiye canke abafundi bava Bujumbura rurare baje gukora ku mashansiyo atandukanye mu gisagara ca Bujumbura. Bose rero bafunzwe gutyo ntibigera basambishwa, ugasanga baramaze nk'indwi nka zitatu canke zirenga, uronse amafaranga atanga ku bapolisi baraheza bakamurekura. Abo bafunzwe rero batagira dosiye ni nabo benshi bicwa n'inzara kubera bataronka uwubagemurira. Hari umurwi wa kabiri ugizwe n'abafunzwe bafise dosiye, aba nabo barimwo abatari bake bafunzwe kubera amadeni bafitiye abantu. Opeje baraheza bakabagumyaho, ugasanga bararengeje igihe, bakababwira ko bazovayo bahejeje kuriha amadeni yabo. Kadundura ni abagomezwa mu gasho kandi barekuwe na Opeje. Aha uburyo rero tangakorwa k'umupolisi yitwa Piyo abangamiye abafunzwe, akaba yanditse agira ati hariho umutama yitwa Piyo arwaye kanseri mu kuguru, niwe yica agakiza muri kano gasho, barashobora no kukweza kakugumiza indani. Uyo Piyo akorera ku meza y'ibitabo vyandikwamwo abanyororo, ni nkawe yajejwe kwemeza abasohoka agasho. Ese ninde azobazwa ayo marorerwa yo muri BCR? Wa mbere rero abazwa akakamaraza nk'ibibera muri BCR ni Komiseri Jacques Nijimbere arongoye igipolisi mu gisagara ca Bujumbura, kabiri nawe atwara BCR. Uyu ni we azi abafunga muri BCR bose, ni we uzi ubuzima bwa BCR, ariko akabandanya yakira abafungwa ntanasabe ko boroherezwa uko babayeho. Ni nawe abwira abafunzwe tanditswe ko bazobapfira ngaho bose kamwe kamwe gushika baheze. Jacques Nijimbere harakwiriye no gukurikiranwa mu butungane kubamesha amaze kuvugwamo bera mu Kirundo iyo yahora imbere y'uko aza mu gisagara ca Bujumbura. Wakabira abazwa bino bintu ni General Major de Police Frederic Budomo arongoye igipolisi c'u Burundi. Niba atazi bera muri BCR ngazoba ari nk'umusamazi mu banga jejwe, nimba bizinga kanuma ngazoba akwiriye no gukurwa mu guhanwa. Bona akamara amaza. Wa gatatu abibazwa n'umushikiranganje Martin Teresa ajejwe umutekano ibihugu vyose vyisoneye. Umushikiranganje niwe wa mbere abazwa ibintu bibera mu gisata jejwe idafashe ingingo nziza ziheza bijanye no guhonyora agateka kazina muntu, niwe wa mbere rero aheza akabibazwa. Icihuta ubu nyene nuko Martin Teresa yo kwishikira muri BCR kuraba ivyo bintu. Muno yo nabaza n'abarongoye igisagara ca Bujumbura ingene baguma bahamagarwa guhamba bapfira muri BCR ariko ntibakora amatohoza kukiriko kirica abo bantu. Ndetse no mu RWCNDH ujerwa agateka kazina muntu ngo hategezwa nawo kwishikira mu busho bwa BCR kuraba ivyo bintu biberayo ivyo ari vyo. Ni inkuru rero tuza kubandanya gukurikirana kugira ngo tumenye uko vyoba vyifashe kuri uyu umunsi. Ndagusaba rero kugira ngo ntuze gucikwa n'ayandi makuru tuza agushikiriza. Rega tubandanye rero ibindi vyanditswe mu binyamakuru bitandukanye byo ngaha mu gihugu c'u Burundi. Hari inkuru igezweho ngo naho inzoga nka Kik, Savana na Karibu zemewe n'amategeko zironona amagara y'abantu. Professor Severus Ndayikengera arabisigura agira ati izi nzoga igituma zihungabanya amagara y'abantu singene zikozwe kuko zigize bikwije amategeko. Ikibazo nuko zigurwa amafaranga make zikihereza abantu bato bato rero
bihereza batazi ingene bo kwigerera kandi benshi muri bo bahura n'ibibazo nabazinywa mu nda nsa. Niko rero yoba yarasiguye. Niguhe kandi mu Ruyigi agakubi ntikazimvye kuva ku majana 2 y'amarundi urakaronka ngo nuko hatarigwa uko kobikwa neza umwanya munini. Baba abaguzi canke bene gushora imikubi mw'isoko rya Rusengo babonye ko umukubi ugurwa mw'isoko aho ku mafaranga amajana 2 y'amarundi ushobora gusuma, bamenyesha ko babona ko n'amafaranga make cane ugereranije n'ayagurwa izindi mboga kuva ku 1000 c'amarundi kuduga. Imvo ituma agakubi kazimbuka nuko ibiharage vyo mu mwonga bigeze aho bisoromwa kandi imvura ikaba yaratanguranye nuko kwezi kwa Nyakanga. Abaguzi canke abadandaza bemeza ko ubuhinga bwo kuwubika umwanya muremure wanikiwe batabuzi. Ku bwabo baramaze no kuza ko bishoboka, ariko rero ngo nta muhinga arabe bigisha. Uko rero ikibazo c'amagara y'abantu cicariwe ngo harakwiye n'ihimiriza mu vyo gufungura kugira ubuhinga bushasha bwose buvumbuwe bushobore gushikira bene gihugu bato bato ku mwanya wa nyawo. Mu gisata c'indero kandi umwambaro w'ishuri w'ibihumbi 60 na minervari y'ibihumbi 99 vy'amarundi abanyeshuri b'amikoro make barungitswe mu ishuri ry'ubuvuzi Gitega, naho bari banezerewe iryo shuri abavyeyi babo ntibabona uko bazoronka ibikoresho bikenewe hamwe n'amafaranga y'ishure. Mu gihe kwa 18 kwezi kw'icenda ariho hatangura umwaka w'ishure, bamwe mu bana baje gutangura umwaka wa mbere baje barekejwe n'abavyeyi baje kubaza ibikoresho bikenerwa hamwe n'amafaranga y'ishure. Bashitse basanze umwambaro w'ishuri utwarwa amafaranga yababa 60,000 hamwe n'amafaranga y'ishuri angana 99,800 muri kino gice ca mbere. Umwe mu bavyeyi rero yoba yahazanzwe amaze kumva ubwo buryo bukenerwa yasavye umwana we kuhaheba akaja gusaba ishuri ahandi, ariko umwana akivyumva yuzura amarira mu maso. Umuvyeyi rero yahavuye yifatira ingingo yo kutuzotubika umukanda kugira arabe ko umwana yo kwiga ishure yiyumvamwo, hirya ngo ni umwana asanzwe aciye ubwenge. Mu buyobozi bw'iryo shure bavuga ko ku bisanzwe amafaranga arihwa kuri iryo shure ari nk'ayandi, ariko ho hiyongerako amafaranga afasha abanyeshuri mu kugura ibikoresho n'ibindi vyankenerwa mu gihe bariko bimenyereza canke stage. Amafaranga rero abatangwa ngo aharurwa buri gice bivanye n'imisi igice c'ishure kimara. Mu gice ca mbere rero akunda kuba ari hejuru, ariko mu bindi bice kenshi ngo aragabanuka. Ku kibazo c'umwambaro w'ishure bamwe bavyeyi bavuga ko uzimvye. Mu buyobozi bw'ishure bavuga ko umuvyeyi afise uburenganzira bwo kugurira kw'isoko canke kugurira kw'ishure, ariko kugurira kw'ishure ngo ntakunguko kuko bitumwe nuko ishuri ryatwariye hamwe igitambara kinini vyatumye abadandaza bagabanuka. Imetero imwe yoguzwe 17,000 ikaca igurwa 15,000. Kubwoba bwo kureba amafaranga y'ishure ku bavyeyi b'amikoro make, naho nyene bavuga ko umuvyeyi aza arariha yaronse ku buryo igice kirangira yakwije. Ndabakengurukiye cane abanywanyi bacu mudahwema gukurikira amakuru n'ibiganiro dushikiriza, no gusaba kugira ngo ntuze gucikwa n'ibindi tuza gushikiriza kuri imbonesha kure. Imana ibahezagire.